Show. Guys, welcome again, back again. Hadi kuri TWENGAKO TV. Kora subscribe nyimbo utari bwakore subscribe. Guys, nkuko mubibona ku masanamu, ubu n'umuririmbyi Saturday B, yisatura mu bar free, nkuko ubona nyene yari karasatura mu bar free hariya mu gihugu nyene ca German, muri Allemagne, mu Budagi aho yariko aratanga umunezero. Urabona ko yari afise vibe zibisazi, urabona neza aperforminga kirisisi, abantu bamwitabira neza cyane. So guys, ubu rero n'umuririmbyi Saturday aho yaraye yanditse amatika mu gihugu hariya nyene muri Allemagne aho ya performance kuri rigenekerezo kuri Noel bese rero 25 aho wabona yuko yari katanga umunezero, mbese abantu babashe kunezerwa cyane gose. Ariko ku byibyo kuri afishe igihe imbere yuko agenda twese twabonye yuko azoba ari kumwe no muririmbyi turuka mu gihugu cy'u Rwanda ariwe eleme, ariko eleme bikabona ka yuko atabashije guperforminga nk'abakuru tugenda dukura ahatandukanye. Eleme ntiyabashe guperforminga, ariko twebwe ivyo niturabasha akumenya mbe nikuki aba yataperforminze. So ikigire kandi bitagenze neza ngo muri iki giteramo nuko Saturday yabashe kuza mbese mu masaha yitereye cyane, hamubona yuko abantu batigenda babinezerezwa, mbese bagenda babinezererwa n'abafana hamwe bagiye bidoga yuko Saturday yoba yaragiye kugitiramo amasaha ayabaye agenda aho cyaho nyine mu masaha ngo ya saa 9 biravugwa yuko Saturday kariho yuba yagiye kubutiramero. Ariko kubyibyo reka twigarukire kuri show Saturday yaraye akoze, aho bona ko yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane gose. Urabibona nkuko ubibona nyine ku masanamu, abara abantu benshi mbese yujuje, ariko atanga umunezero utagabanije, ubona atakatakoze aratamba bimwe birenze nkuko ugenda ubibona. Rero igindi show Saturday yaraye akoreye muri Allemagne, muri German aho nyene abona yuko wari umunezero udasanzwe. Rero reka tuvuga ati buntu ubundi umuziki w'u Burundi ugeze ku rwego rwo hejuru, uri kugenda utera intambwe buke mu bisanzwe. Reka turindire ibigiye gukurikira. So guys, Saturday ndibaza acobari ndaco giteramo ngikayo bakoze, hanyuma acagaruka mu Burundi aho naho nyine adufitiye show nyashu. Ni show igiye kuba ro 31 hamwe izohuriramo Saturday no mu South Africa bimitwa emo mu South Africa. Ubona yuko ku mapiano nawe nyine ararenzi tu. Ubona rero kari show iri kuritegurwa cyane ngaha mu Burundi, yiteguriwe n'abantu benshi. Ni show rero igiye kuba ro 31 z'uku kwezi nyene, igiye kuba 31 z'ukwezi kwa 12 aho tuzoba tugenda dutangura umwaka mushasha. Guys, rero mu mwitegurire Saturday andibaza iyi ni show ya nyuma yaraye akoze, nkuko yaramaze iminsi mu mahanga akora amashow agiye atandukanye. Rero mwamaze kubona ikwene Saturday yamaze gutanga show arokungene abyagiye bigenda. Rero reka tubipfurize ibihe byiza aho muri hose. Akomi Jimb aka Mega Speaker misenda bivuga mbisine yendi menshi ari kuri TWENGAKO TV. Ubundi nta handi gukora umunezero atari kuri TWENGAKO TV. Kola subscribe tuze turabana mu video akurikira. Hasta la vista.